twongeye kubaramutsa mwese kuri Dunda Entertainment. Kaze kuri Dunda Entertainment. Nkuko musanzwe mumenyereye, Dunda Entertainment ni televiziyo ishigikira ugwaruka muri rusangi, kuko dusanzwe dufise n'icivugo kivuga yuko duhindura ivyiyumviro vy'ugwaruka hanyuma rugaheza rugatera rugenda imbere. Uno musi rero tutiriwe turateba, turi kuvyerekeranye n'ingene ugwaruka rushobora kwiyungunganya. Ukuntu rero ugwaruka rushobora kwiyungunganya, muri rusangi rurafise ikintu kimeze nka gushigikira ibikorwa vyabo kandi rukongera rukabikingira, arico bita droit d'auteur canke droit voisin. Droit d'auteur rero ni hahandi ikintu cose wikoreye ni igikorwa cawe kiba ari igikorwa mvabwenge canke ikindi gikorwa uba ukora c'uwundi muntu. Rero buri musi dusanzwe tubona nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste, kira noneho asanzwe ari n'umufana w'ugwaruka muri iki gihe, asanzwe ari umufana wacu, araheza akaduhanura yuko dukora cane. Rero kuvyerekeranye n'ibi vy'ibikorwa mvabwenge muri rusangi, na leta yafashe iya mbere kugira ngo bashobore kubisinya kugira ngo ico umuntu asanzwe yikorera giheze kimukize. Muri rusangi rero nko kuvyerekeranye na droit d'auteur, ni ukuvuga ngo amategeko asanzwe akingira umuntu yikorera ivyiwe, leta y'u Burundi yabisinye kuva kera, kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo vyakozwe kw'igenekerezo ya 30, vyakozwe kw'igenekerezo ya 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2005. Le 30 décembre 2005 niho haba ico bita protection de droit d'auteur et droit voisin au Burundi. Rero biboneka yuko buri mujene wese ikintu akoze giheza kikaba protege canke kigakingirwa n'iryo tegeko. Iyo luwa rero ni itegeko inimero 1/2021. Rero murumva yuko buri kintu cose umujene akoze gitegerezwa kuba gikingiwe. Rero muca mwumva rero yuko mu bikorwa vyacu twategerezwa kuba turiko turabishiramwo inguvu, kubera na leta isanzwe ibizi yuko droit d'auteur ni gisigura kwihangira umurimo. Muramaze kumva yuko muri no misi bagerageza gufasha ugwaruka biciye mu mabanke. Hariho banke yitwa Bije, hakongera hakaba n'ikigo, nofata yuko ari ikigo kubera si banke, citwa Payeje, citaho abikorera ivyabo bacishije mu burimyi. Rero ivyo bigo bibiri iyo uvyituye canke ukitura amabanke atandukanye bivanye n'ico uba wipotetse, baraheza bagaha uburyo ugwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Kandi hariho abo bimaze guha umusaruro kandi uboneka, niyo mpamvu tubibabwira gutyo. Rero muri rusangi kuvyerekeranye na droit d'auteur, vyari kwikorera ivyawe, kandi kwikorera ivyawe bigaheza bigakingirwa. Niyo mpamvu rero leta yafashe izambere mu kugira ngo igire ico bita protection du droit d'auteur. Rero hakaba na protection de droit voisin au Burundi. Kuvyerekeranye na protection de droit voisin, ni gihe uba ugomba gukora ico uwundi yakoze. Nk'akarorero,
aba bagira ibi vy'amantuzeye ibi vy'amakaraoke canke ibi vyo kuvuza izindi ndirimbo mu tubari muki, aho ubanza gusaba nyenevyo yuko nawe nyene aronkamwo akantu. Rero kugira ngo nko muri karaoke canke mu manza zitandukanye yuko kugira ngo ushobore kuvuza indirimbo umuntu yakoze yuko ubanza kuyimusabira uruhusha, canke ugasanga muri izi droit d'auteur yuko kugira ngo igikorwa cawe cyakozwe yuko kugira ngo bakivuze nko ku maradiyo, amaradiyo yategerezwa gukora akagira ico aterereye. Rero turafata akarorero nko kuvyerekeranye n'abanyamuziki, muvyerekeranye n'abanyamuziki bobo urumva yuko nabo iyo bigoye bagakora nk'indirimbo kanaka. Turabandanya n'ikiganiro cacu. Muri rusange tugerageje gusigura droit d'auteur mu bindi bihugu nka Amerika canke mu bihugu vya Aziya canke mu bindi bihugu, usanga droit d'auteur isanzwe ikomeye cane. Kandi droit d'auteur si kuvyerekeranye n'abaririmbyi gusa, ahubwo ni kuvyerekeranye n'amashirahamwe yandi yose, mu gihe iba iriko iraproteja buri kintu cose umuntu aba ariko arakora. Hariho guproteja amarogo, aya marogo ukunda gusanga twandika ku mipira yacu, ibi vy'amadesign mu vyerekeranye no gukora imiduga, nk'ubu nka design ibaye design de muri company ya Toyota. Mu zindi company baca badesigninga iyindi modoka atari nka Hilux nk'akarorero. Ego ni protection y'iyi baraproteja ibi uba wikoreye bwa mvabwenge. Nico gituma abantu bashobora nko gukora nk'umuziki kanaka hanyuma bakagurisha, canke bakaririmba umuziki kanaka ukabazanira amahera hanze. Rero niko bimeze no mu Burundi, birakwiye gukurikizwa kugira ngo bize bigende neza, kugira ngo ugwaruka ruze rufate iya mbere kugira ngo rushobore guproteja ivyago. Rero hariho rero iki bavuga ngo droit d'auteur et droit voisin. Ibi rero mu Burundi twashaka yuko bitera bigenda imbere, niho ugwaruka rwoheza rukaronka umusaruro mu bintu vyago urukora, haba ari mu mafilme, haba ari mu ndirimbo, canke haba ari mu bindi bintu. Rero muri rusangi iki cerekeranye na droit voisin canke droit d'auteur tuzobaza neza duhereye muri ministere canke tugahera muri amicale des musiciens. Mwarumvise yuko abaririmbyi canke n'abandi bikorera ivyabo bagiye hamwe bakagira ishirahamwe ryitwa amicale des musiciens. Rero tuzogerageza gutumira kugira ngo tubaze muri amicale des musiciens yuko barareklama iyi droit d'auteur kuvyerekeranye n'indirimbo abaririmbyi basanzwe baririmba, kuko nko kuvyerekeranye n'izi za ibi vya karaoke abantu bagenda bakora mu bubare, canke bakabikora ku mamariage, canke bakabikora mu kindi gihe, ntabwo muri rusange bakoresha indirimbo z'iwabo. Rero mu gihe badakoresha indirimbo z'iwabo, twobaza muri amicale des musiciens yuko izi ndirimbo baza gupresenta uno musi yuko baba bazirihiye, yuko baba babajije benezo canke mu muryango w'iwabo yuko izo ndirimbo ziza kuririmbwa. Nimba baza kugira karaoke y'ibihumbi 105 n'akarorero, canke ibihumbi 100, yuko mu ndirimbo ziza kuririmbwa yuko n'imiburiburi 1000 kiza kuba cinjiye kwa nyene indirimbo. Ibyo ngira muriko murabitahura. Rero niyo twatahura yuko muri karaoke hazovuzwa indirimbo zarihiwe,
uzoca usanga benezo naho batazoba bari ngaho yuko bazoba babenefisiye ko ikintu, kubera izo ndirimbo zabo baba bariko bazicisha amafaranga. Muravyumva? Turabandanya ikiganiro cacu, twariko turababwira kuvyerekeranye na droit voisin na droit d'auteur mu Burundi yuko itarashinga imizi, ariko muri rusangi muriko murumva guproteja ibikorwa vyanyu mvabwenge, yuko n'abandi bantu batari bakwiye gukoresha ibikoresho vyanyu batabanje kubaha utuganuke, ari nk'igihumbi, ari iki. Ni ukuvuga indirimbo yawe iza kuvuga ahantu hose, noneho muri rusange indirimbo yawe iza kuvuga, bari bakwiye kukumenyesha ko indirimbo yawe iza kuvuga, kugira ngo nimba incuro imwe iza kuvuga bakwandikira igihumbi bize kugenda uko nyene. Rero mu Burundi ikibazo dufise ni iki kibazo cyo kudakurikiza iyi droit d'auteur nkuko bisanzwe bimeze. Ndagerageza kugaruka ku maradiyo atandukanye. Kare indirimbo zacu mu Burundi zaragurishwa biciye ku ma CD, zikagurishwa biciye ku ma album, ariko muri iki gihe habaye ibintu vya internet canke hakaba n'ibintu vy'amaflash. Ubu ama CD ntagikora kandi n'ama album ntagikora cane. Murumva ikisha gikurikira nuko indirimbo duhejeye gusohora nk'indirimbo nk'akarorero, indirimbo ica igenda kuri igaca iheza ikagenda igaca igenda kuri internet, ikagenda kuri YouTube, ikaja kuri Spotify, canke ikaja kuri Facebook, canke ikaja kuri Amazon. Aho ija hose urumva yuko umuntu ayivuza yuko yategerezwa kuyivugirizaho kugira ngo nyeneyo abenefisiye kujya kuntu igenda irabwa, kuko nawe nyene araheza akabenefisiya biciye kuri YouTube nk'akarorero, agaheza akabenefisiya amahera makeya. Rero ico twari dukwiye gutumirira abantu nuko ku maradiyo ata muntu yoba akivuza indirimbo atabicishije kuri internet, kugira ngo nyeneyo abenefisiye uko kuntu iriko iravuga. None bizogenda gute kugira ngo dushobore kumenya yuko indirimbo zacu amaradiyo ariko arazivuza akoresheje internet? Muri rusangi nta ndirimbo yari ikwiye kuvuzwa ku iradiyo uno munsi narirya internet ubu isigaye ari ihari, kugira bashobore gushorera bene zo nabo bagire ico babenefisiyeko. Kuko muri rusangi indirimbo muzozisanga hose. Indirimbo haba mu bubari muzisangayo, indirimbo haba mu misa muzisangayo, indirimbo haba kwa muganga, mu mabiho, muri rusange ku mabanki muzisangayo, indirimbo haba hose muzisangayo. Niyo mpamvu burya indirimbo zifise akamaro kadasanzwe, arico gituma indirimbo twari dukwiye kuzikoresha ahantu hose. Mugabo ku maradiyo bakaza ubwa mbere kuba aribo bazikoresha bakoresheje internet, kuko ku maradiyo hose barafise wifi. Niyo mpamvu rero no muri studio indirimbo zari zikwiye kuvuzwa zikavugirizwa kuri internet, kugira ngo bene zo nabo babenefisiye utwo dufaranga duke iyo minota zigenda zivuzwa kugira ngo bikunde. Rero icyo twotumirira abantu nuko tuzoheza tukadevelopa iyi droit d'auteur na droit voisin kugira ngo muzoze muratahura. Rero muri rusangi iyi yari Dunda Entertainment muriko murakurikirana. Tuzogenda tubasesangurira muri rusangi ico bita droit d'auteur et droit voisin, kubera tuzogenda
turondera benshi muri Amicale des Musiciens muri ministeri, tugatumira n'abo bijejwe benshi kugira ngo bishobore kugenda neza. Murakoze mwubahwe.